Koma ko twijira ba sa ona wajama bro amadeka twita ora wajama man mwe bitugane bro sio fresh man sio fresh ora wajama man sio fresh man sio fresh ora bakuzi ba TV urabona ibintu bako badukorera wallahi urabona bro bitugane man zikino rabirongo umagaho nyene wumvise bro sio fresh tu ora bakuzi ba TV urabona bako badukorera sio fresh ora wajama wallahi na wajama sasa brad chatuongere asha tuongee bro sio unachotaka nini hapa Jesha tuvugana na Fabitozi mwana naje kura agahunda murafitira agahunda yego agotutsi twebwe ngene muwaze basi ngene mbwiye basi ko tuko turamuronde shaka nako tuze ko gahunda kanye ngene basi muvugisha mbwiye ko tuko turamuronde iki nako yatubwiye ngene mbwiye ati Roy TV baje kugendera nako yatubwiye ko gahunda kanyu nako yatubwiye sasa dufanye sasa wait man ndige simu uko na simu kuna simu au na simu haya sogea kwa man acha tuingie bro vitu gani man bon ona bakuzi ba Roy TV sasa wait kadogo wait kadogo ushakiki none wait Fabitozi man wait kadogo wait wait man ola vipi sasa fangaho bali wait genda ona wajama ola vitu gani man vitu gani bro Jeje kula Fabitozi man urafisa gahunda ego na gahunda yose dufise turayifitanye man byatubivyi wawe genda umubaze genda turayifitanye man genda bakuzi ba TV acha tuingie vitu gani vitu gani man acha tuingie kure vitu gani ona reka twinjire man reka twinjire bro shakiki ngarasa kazi reka twinjire tuvugana usakazi nga ashaka kuvugana nawe bro wadoye gahunda yiwe yego tuvugana nawe ntavyatubwiye ivyo ntavyatubwiye genda One to everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Oh yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Nagatserero. Hamuda kugira byinshi muri entertainment. Hamuda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Already is gentlemen. Kora subscribe nagira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na Effect Carf. Ni watuma image uyibona imeze neza cyane. Ni watuma sound uyumva imeze fresh sana. Ni muri cha kiganiro tubabwiza ukuri show cha kiganiro kigwa akajyo keza ko kumenya makuru y'abastari ko kumenya makuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare vyacu ubibayeho gute umwana Miss Radio this Lloyd TV in the place. Sasa rero bakuzi ba Lloyd TV nje mucarama neza na neza hampagaze ni mucarama. Sasa ati naje gukora iki mwarabonye ifoto y'umuririmbyi twa Fabitozi yari yambaye igitenge ari kuri radio yagiye kora interview kuri radio. Sasa rero je navuze ati umujama je ndamutera home tabe zijya style nizasanzwe yambara muhira mbega yari muhira yambara gute mbega ari muri quartier yambara gute kugira ngo rero ntibisarishe namukubise surprise wallahi nazi yuko jenza kuza. Sasa nashatse ndabe mbega ari muhira bajya ba bodyguard bari kumwe murabizi neza yuko numwe muririmbyi novuga asaba bodyguard benshi. Hari n'abantu tanga kuvuga ati ni muririmbyi wa mbere mu Burundi afise security iri high afise security ikaze cyane afise aba body bakozi baba. Sasa reje navuze ati reka ngende ahaba ndabe ko mu buzima busanzwe muhira abari kumwe nabajya ba security canke ari vya bindi byamadiri nyene kuvuga ati dukora nimba ngiye kuri gukoresha ikiganiro twacomote. Sasa rero aba ngaha aba muri rupangu rero ngo ni gwiwe ariko aravugurura inzu unaona ariko barayisubiramo amafaranga yabaye menshi ujya mujama afisa amafaranga ari mu baririmbyi afisa amafaranga menshi mu Burundi. Sasa rero ndavuga ati today ndabakubita surprise home ndabe aba baba body ubuzima busanzwe bari kumwe mbega muhira abayambaye gute. Sasa rero cameraman uko tayari bari twende bakuzi ba Lloyd TV anaishi hapa
ari urupango ubona bariko barasubiramo amafaranga ni menshi ngo urupango nigwiwe ngo bariko barasubiramo inzu sasa rero cameraman we gusaba ready nkwereke man je shaka ndabe mu buzima busanzwe bajya ababodi baba bari kumwe mbega mu buzima busanzwe aba yambaye gute ni style yari yambaye ejo yavugije abantu amajambo menshi aho yambaye igitenge cyonyene ngira nta ni boka yari yambaye sasa bakozi ba Roy TV twende naishi hapa Fabitos kona pesa Yesu bakozi ba Roy TV kuya naishi hapa naona bariko barayisubiramwe inzu amafaranga yabaye menshi sasa cameraman naishi hapa bakozi ba Roy TV kuya sasa cameraman Yesu bakozi ba Roy TV aba muri urupangu rero mubona ngaha sasa mzee vipi meze neza amakuru kopye meze Yesu bakozi ba Roy TV urabona rero urabari bari banani hari basekirite bamwe bamucunga ngaha bari hariya urako neza mu buzima busanzwe naho nyene baba bahari no muhira baba bahari ubona neza sasa vipi sasa bro ko fresh ushakinga ola vipi ushakinga vipi sasa ushakinga icyo ushaka wowe niki icyo ushaka ngawe ko fresh wowe ushaka iki ko fresh unataka nini mezene unataka nini shaka Fabitos man twende nje wait kadogo twende nje wait kadogo ushaka iki none wait Fabitos man wait kadogo wait wait man ola vipi sasa fangaho bali wait genda ona wa jama ola ola vitu gani man vitu gani bro Jeje kula Fabitos man urafisa gahunda ego na gahunda yo sikufisa turayifitanye man byatupivyi wawe genda umubaze genda turayifitanye man genda bakozi ba Roy TV acha tuingie vitu gani vitu gani man acha tuingie kure vitu gani ona reka twinjire man reka twinjire bro ushakinga arasakazi reka twinjire tuvugane usakazi nga ushaka kuvugana nawe bro wadoye gahunda yiwe yego tuvugana nawe ntavyatubwiye ivyo ntavyatubwiye genda oya bakozi ba Roy TV reka tuvugane nawe basi man si sawa ushaka iki no acha tuongee bro muvugane ibiki reka tuvugane basi mwahanye gahunda none nawe mwahanye gahunda ona dindira kwanza uco ushaka niki acha tuvugane nawe man aragahunda ufise ngaha yego na agahunda kawe nako dufise afise programme yiwe man bakozi ba Roy TV nje ndafise programme nawe ndashaka tuvugane gatoya sasa nk'umuriri uco ushaka urakironga wait sasa ona mu telefone sikia kwanza brother sikia kwanza tuongee basi kidogo tuongee nawe basi bar si fresh sasa shaka tuvugane nawe man umva nakubwiye numurimbyi mu telefone umushaka mu telefone hama cyatubwiye numurimbyi wabyumvise sikia kwanza nikwambie numurimbyi w'umuntu ivyo rero nivyi wako muri vyo twa turi kwazi kiwacu wabyumvise bisika ko tuzaza kumubona bro wait kadogo man bakozi ba Roy TV wait kadogo man sha tuongee basi reka tuvugane gatoya reka twinjire basi tuvugane nawe gatoya umva iminota mikeya reka tumubaze kwanza guma ngaho yego basi genda mu guma aho guma yes bakozi ba Roy TV ona yuko base ko twinjira barase ko twinjira ona sasa brother sio fresh tu sio fresh ndira gatoya subiri kidogo amuiti tuongee man amna mtu base ko twinjira mnakunya naye bila program sasa base ko twinjira bakozi ba Roy TV ka tuongere twinjire ndako badusohora koma base ko twinjira sasa kuya cameraman kuya bakozi ba Roy TV kubera kimwe ko twinjira bro acha tuongee man katuvugana nawe gatoya si fresh nakubwiye uku mu telefone aje ngaha bro wait man wait kidogo man unawa jamaa mu telefone katuvugana gatoya man mu telefone mwifone kwa seko twinjira mu telefone mwifone genda basumubaze genda mbwati abantu bagushaka piga simu wose uko na simu iko nayo chukua simu pige simu ambia atoke nje genda basi brother genda basumutubwiye ko tuko turamo fresh angorane umubwire basi mbira mama umubwire aho nyene subiri hapa mu yego Yesu bakozi ba Roy TV oraze ko base ko twinjira genda basimuduhamagare mbwira ati ko twamurondera fresh ciao Yesu bakozi ba Roy TV reka turindire kugira ngo bamuhamagare ndabizi biraza kugenda fresh ona neza yuko ibintu bikaze man urabona ko base ko twinjira si fresh sasa Fabitonze abangama mu rupango urako baba security biwe no mu buzima busanzwe bari kumwe no muhira no bari kumwe barase ko twinjira ngo bagiye kumuhamagara sasa rero jewe shaka twongere twinjire man batuza kwinjira kubera iki sasa cameraman twongere twinjire man nta bintu byo kutuza batuza kwinjira kubera iki let's go
batubuza kwinjira kubera iki bakuzi ba Royal TV katongere twinjire biri bitugana tuza kwinjira kubera iki mani we kuya twatumika emission batubuza gukora emission kubera iki we kuya ola vipi sasa bro none ko mutamuhamagaye none reka tuvugane nawe gatoya natwe rindira rero ola mani reka tuvugane nawe rindira ko mwako twinjira ba sa ona wajama bro mani reka twinjira ora wajama mani we bitugane bro sio fresh man sio fresh ora wajama mani sio fresh man sio fresh ora bakuzi ba Royal TV urabona ibintu bako badukorera wallahi urabona bro vitu gani man tukino la birongo umagaho nyene wumvise bro sio fresh tu ora bakuzi ba Royal TV urabona bako badukorera sio fresh ora wajama wallahi na wajama sasa brad chatuongere asha tuongee bro sio unachotaka nini hasa Jesha tuvugana na Fabitozi man mimi naje kura agahunda murafite agahunda yego agotutse twebwe ngene muwaze basi bro mbwiye basi ko tuko turamuronde shaka nako tuze ko gahunda ngene kanyu basi muvugisha mbwiye ko tuko turamuronde iki nako yatubwiye ngene mbwiye ati Royal TV baje kugendera nako yatubwiye ko gahunda kanyu nako yatubwiye sasa dufanye sasa wait man ndige simu uko na simu hakuna simu hauna simu haya sogea kwa man acha tuingie bro vitu gani man ona bakuzi ba Royal TV sasa ona hivi vitu ona hivi vitu vraiment aba jamaa bari ba jamani bamesha wallahi tumpigie simu basi mani tumubwire ko twaje kumuraba twongera tujye noga ntakoze ikiganiro sinova ngaha ntakoze wallahi je nashenga cyane pigie simu nashatse kumutera surprise kugira ngo muzima busanzwe ko bajya body bari kumwe ubuzima busanzwe bemeze gute ona ko no muhire waba hari mani ni so ure jamaa wallahi ni so Fabitozi katuvugane nayo basi turabe ko Jesu no bana koze ikiganiro man nashitse hano kareka katumu telefone Hola Hola bro Hola 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 Vipi ko fresh Unyama. uri muhira bro Ya. sasa man je nanje kuraba wale dukwana ikiganiro mugabo basekite barase ko ninjira wallahi man barakamata vibaya man sio fresh Nasekite. Igo wallahi man barase ko ninjira baramfashe fo sana kabisa ebana ana nkubise man Banje ku telefone man ega sasa man je nasha ngira twari cego sama je nasha gukubita surprise wallahi nashaka ndaye mu buzima busanzwe ko bajya bajama bahari man home ibiki ndavuga ati reka ndakurabe ebana bajama bafashe fo sana man sio fresh tu ibintu nyuraga n'ibyakera mugabo baga ndabyirinda cyane abantu basanga muri iyo mpamvu bari guhanga neza ebana bastongeye basi man Cheni ngaha hanze brother ndiga hanze base ko ninjira wallahi Oa Bagese bakuzi ba Royal TV ndibaza bavyumvise ati araje ngona wajama kuntu bangize man urabona ona kwera wajama sasa ngo araje tuyage nawe bona ko n'umuzima busa mama we shani bisigo umuhungu bari banyishe bakuzi ba Royal TV abajama amadayimoni wallahi yes bakuzi ba Royal TV avuze ngo araje kugira tuyage nawe kabisa reka dusubireyo kwanza ngira ubuni fresh ona ko naze kumuhamagara yes bakuzi ba Royal TV urabona rero nguyu sasa bro vipi bitu gani man kakumwegera kwanza shakongera kungubi rindira kandi ona abajama man urabona man sio fresh hawa jama bakuzi ba Royal TV baraja kuntu bangize wallahi barankubise bana mu musenyi man sio fresh bro azini sio fresh azini ona uja man bitu gani egera imbere sio fresh yes bakuzi ba Royal TV ona abajama sasa mbona man sasa vipi Unyama. ko fresh like meze neza Safi. abajama ni bikoko mari bari banje
Pole sana. Sio fresh man. Pole sana. Bro. Agiye nzobapiga man. Wewe tulia tu. Tumabanaga umusenyi man. Bro nari ndyamye man. Bakuzi ba TV urako ko ibintu bitaba byorosha ariko nabwiye ati Jessica nakoze ikiganiro ona ko twamaze guhura nawe sasa re brother agiye gituma nakoze surprise navuga ati reka ndabe ko no muzima busanzwe aba ariko biba bimeze hari abantu benshi mwabonye ifoto novuga iri kiraca ibintu yari yambaye igitenge ari kumwe n'abasekirite novuga neza yuko ari we muririmbyi mu Burundi novuga afise sekirite ikaze babona ivyo bankorera abajama je navuga ati reka nze kumuramuhira kugira ngo ndabe ko no mu buzima busanzwe baba bahari nibaza mwavyone ko baba bahari sasa brother atongeye kidogo basi mate kumike brother ko fresh irakira Fresh. meze neza biri gute none bro Fresh. yagusaba jama wawe man wapi kweli Pole sana. kama hata vibaya sana bro Ariko telefone man. fresh man sasa biri gute rero bro Bibo. tatongeye twinjira indani tuvuga twari ganira indani man si fresh cameraman twingiye indani basi mzee wangu Sasa mwanangu nataka mpaka uingie ndani sikipengele. Bana. simame hapa pani sawa Fanya tu hata hapa sio mbaya. Yes je navuga ati ndakurahabere ndabe ko abasekirite no muhira bahari mbega mu buzima busanzwe no kumugura mu muri kumwe niho barara nyene Ya ni ibintu bisanzwe urumva maze kwinjira muri ubu buzima n'ubundi wisanga nyene apana kubigera bibe by'umwanya muto ifo kubigira umenye ko wavyinjiyemwo abaswari nibo bavuga ngo kisha yavulia maji nguo yaoge lazima uyaoge tukiri ngaho nyene brother abiriko ravuga ko uri umwe mu baririmbye mu Burundi bashobora kuba bafite security kaze mani ni kuyihe mpamvu brother nibaza ko buri muririmbyi wese afise ubuzima bwiwe yabayeho ni vie privée kuvuga yuko je nshobora kuba ndabarenze cyane oya ni kubera ko umwe wese ahitamwo ubuzima bwiwe ati umwe wese afise ubuzima bwiwe mbega sasa hari abantu bakibaza ati mbega wasa abantu bakugiriya nabi bimeze gute ni kubera ko ni just brand kubera ko ubuzima nshaka kubaho jewe butandukanye n'ubw'abandi nshaka kubaho ubuzima nikoreje nyine ubwanje just uko je nshaka kubaho birashika uko aba bandi akaba atari ko bashaka kubaho so je nahisemwe ubu kandi birashimisha nibyo ndabikunda Yes bakuzi ba TV ona ko ibintu bigoye cyane ona ko ibintu bitaba byoroshe ona baje bakunu bangide sasa brother aba niga baye wallahi man man gusaba ari banyishe fu bamfashe fu sana bro wihangane sasa brother wey aduye bro ko batavuga none gamute bihotse ko batavuga bari serious sasa brother vipi ko fresh hola vipi ko fresh jamani so sasa bakuzi ba TV ora ko bajama batanavuga bana na body wa live utuye ariko sasa brother kintu canzanye reje navuga neza yuko ni foto iri kiravugisha abana amajambo menshi ni foto yiwawe yagaragaye wambaye igitenge yari yambaye igitenge yagicije ngaha aho bari bagiye kuri radio baragiye ku radio ariko wari wambaye igitenge harimo ati none sasa iyi foto achatse gukora iki bimeze gute je navuga ati rero reka nze kumuraba home kugira ngo tuyage byinshi kugira ngo ndanarabe ko muhira aba body wabahari nibaza aho mwabibonye babahari buri mwanya sasa rero bar ijya foto gute foto nibaza ko ari creation nakoze nk'umuririmbyi je byari ibintu bisanzwe kuri jewe sinzi ko abantu babifashe byatari cyane ariko je byari ibintu bisanzwe kuri we byari bisanzwe ariko abantu babifashe nka big deal navuga neza yuko ni foto kugera n'uno mwanya iracavugisha abantu amajambo menshi iyo uravye wewe wavuze ati ku ruhande rwavuze ati ni creation ku ruhande rwavuze ati ni creation uravye ukuntu iri kiratwe kuno munsi wari uvyiteze no navyo nari niteze ni hamwe nyene mu bintu keshi nkora ndakunze gukora ibintu abantu batamenyereye ndakunda ko nkora ikintu abantu benshi batamenyereye bakora ikintu ciwanje nyene cihariye so nibaza yuko ni ibintu bizoguma biba kuri jewe gukora ikintu cihariye kuko ugereranije n'indirimbo ziwanje ntabwo nta muntu dusa turaza ko ku ndirimbo ziwe kwishuri rasa ngo diplome ngo mu wa gatandatu
mu wa gatanu wewe baguye diplome mu wa gatanu wayito baguye diplome mu wa gatanu wewe wayito agiye urazi ko abazungu batiga no mu wa gatanu batashika bashika mu wakanga abazungu abazungu ndibaza mu wa gatatu urangije na diplome baguhaye ibyo bintu byo kugumiza abana ku ishuri ngo bige makubwonko ugasanga umukobwa yasaziye ku ishuri ibyo nibiki basanga ko bafite imyaka 50 araciga mu ibyo nibiki mu wa gatandatu ibyo bintu leta nirabe abanyeshuri bafume barara ku ishuri ariko imyaka 3 batume birigwayo barareyo babe bahejeje mu myaka inga 5 mu wa gatanu babe bahejeje je mu bintu vyananiye ku ishuri ni ivyo bintu byo kwiga narimvira none je nzokwiga imyaka 16 wongere ko iyo wadubuye igera nka 8 nono sasa wowe wagaruke mu wakanga wozoza gufasha igihugu ryari wagaruke mu wakanga je agarukiye mu 9 mu 9 naho nyene nari nagerageje ahubwo na diplome wowe wagarukiye mu 9 ariko wari wagerageje ahubwo na diplome yanje nibayime woraze kwiga amasaha yoye kwiga imyaka 9 yose uri kwishuri wadubuye ingahe umba wari 9 uraze minerval maze gutanga watanza ngaho gereranye ubu bayansubije je mba mfise ubuzima bwiza wacu umukire bagusubije minerval se watanza kuva mu mbere no musi wacu umukire ya tukiri ngaho nyene brother ndashaka duhega freestyle gato kujya ndirimbo kugira ngo cyo tubandana n'ibindi afite n'indirimbo shasha indirimbo yise mubambi araza kutubwira mbega ninde babamba ani terme navuga neza yuko iri kirakoreshwa cyane mwa kino gihe aterume ya mubambi turaza kugaruka kuri terume akunze kurimba indirimbo ziyobeye sana z'amaterume ayobeye indirimbo zirimo creation navuga sinzi araza kutubwira yazi kuri uwo muniga sasa brother let's go man iyi ishuri imyaka 5 man diplome y'imyaka 5 irabaho man sasa umwana wawe bamuha diplome ageze mu wa gatanu apana wa mwanya namurungitse kwishuri mu gitondo akagaruka saa 5 oya agenda rareyo agende ntazogaruke make imyaka 5 nzanye diplome agende ari kwishuri agumeyo arega bajya abana kuba babarungika muhira ngo kuruhuka ngo gufasha abavyeyi bijya sibyo nta bintu abana bafasha abavyeyi bifashije kubavyara ari ibintu mu bafasha gumiza kwishuri ugwana guyige magaru turubure imyaka 5 urushitse muhira na diplome akazi acha muhabwa akazi acha tangura gufasha abavyeyi yinjiza umushara no ufasha abavyeyi uzanye utuboko nta ninguvu ifitiye sasa wait gato ya brother wowe kubwira uje kwishuri ugumeyo imyaka 5 wewe wabishobora so just need wanje hamwe je bompa ico gisata ngo ndagihagararire je kweri sinorungika abana muhira ngo bagiye kuruhuka ngo bagiye gufasha abavyeyi nta bintu abana bafasha abavyeyi biba nta nakimwe urisi kuvoma umesura ataravuka uwo mwana abavyeyi bamesagura ariko yararuha cyane ariko usanga afite abana ugasanga ntakiruha cyane kasha nturahura na hari n'abavyeyi bifite ivyana birenga 10 n'isani kitazana aho tujisana zagata yizana abo bacha bita ikigaba bari ikigaba sasa brother let's go freestyle kwanza kujya ndirimbo yawe man amen bangu lesesa abakobwa nibasaba amahera rori rasubire kwa shanera indirimbo ya Satibina Fizo mu Burundi ducukura igitoro ujya muzungu ahebe Natasha Tanganyika idoge ngozi let's go man bandanya haraka narumba man let's go haraka narumba let's go bandanya haraka narumba let's go bro leta idutezurire diplome mu wa gatanu mate kwishuri futwe uburuhuko imyaka 2 ya ndege yo mu Kayanza shaka umugora vizi bizuzu shaka umugora vizi noti washaka umugora vizi bisusu ngo ashaka umugora vizi noti wallahi sasa bana bashobora kuba baratinya mate mu ishuri oya ndavye abanyeshuri ukungene biga ku ishuri ni abanyeshuri 90 kwijana bakunda mate uretse gukunda mate gusa nabigisha ba mate ntibabakunda usanga badakunda mate nabigisha babo je ndibaza nimba mbesha baminyutse abanyeshuri beshi ntibakunda mate nabigisha bigisha mate ntabwo tubakunda na je sindabakunda narimo abigisha mate cyo kintu baba baratonda nubwo imvura yaguye bari seri umwigisha yarosikiriye ejo ugatangara araje kwishuri abigisha ba mate wapi nabwo n'abanyeshuri nabwo bakunda mate kwishuri futwe abanyeshuri bige baruhuye mu mutwe
kabisa ndibaza b'abanyeshuri b'abanyeshuri bakunze gutoroka ishuri baranshigikiye ariko Jason kuri je nabivuze nka fani kubera ko ugwaruka gwanje ndirimbira cyane naravuze ko ndirimbira ugwaruka ruri hagati y'imyaka 15 na 25 urengeje aho je nshobora kumufana yo wanje kuko urashobora kumufatanya bikorwa nanje ariko ntushobora kumufana yo wanje kuko abanshigikira je cyane n'abana kandi ngerageza kuganira n'abana kugira ngo indirimbo zanje zishobore kubaha ubutumwa nshishije muri ya majambo nyine abana bakoresha Jise ndatahura yuko abavyeyi hari ukuntu bakosora abana bahadura abana bareza abana bakoresheje ya mvugo ikaze ukabatuka ukabakubita je ndagerageza gutanga ubutumwa muri gwagwaruka gwanje ariko nkoresheje imvugo itavuna ya mvugo nyine bakunda Jise kuba naravuze ngo mate kwishuri ifutwe swera ko nashaka kwifutwa Jise yari nka fani kugira ngo babana ndabatware muri ya nzira nyene ariko bumve yuko mate irakora mate n'ubuzima bwose tubayemwo hakora mate ni sinari nabasunikiye ngo bareke gukunda mate ngo bige tukiri ngaho nyene uvuze ati sinari ndababwiye ko baheba mate ahubwo gusa ni fani hari nandi majambo wavuze havuga ko diplome uhabwa mu wa gatanu mbega jya nayo washawe yavuze kugira diplome mu wa gatanu ni ide kuri jewe ni ide novuga yuko abishitse nkaba umushikiranganje w'indero nogerageza uburyo bwose abanyeshuri biga badataha bige babayo apana bijya bintu uvuga avuye muhira umwaka utanguye azogaruka imyaka 5 iheze nta n'ibintu byo kuba umwanya wo kuruhuka muriga kugeza aho umwigisha abonye mu ishuri hari icyana kiriko kirasinzira ca 10 cyonyene ja kuryama abandi tubandanye sasa indirimbo yawe amen novuga then wayanditse ubikuye ku kimana ko indirimbo irimo amajambo menshi iri hashtag ku bantu bamwe na bamwe babaririmbyi wayanditse ubikuye kuki indimbo mubabe amen indirimbo ni si amen bangulele ni bangulele bangulele nibaza yuko bangulele kwanza bisobanura hari abantu benshi badatahura iryatero bangulele bisigura gushaka canke gusaba bangulele gusaba cyangwa gushaka ni mu rurimi rw'ikibembe rukoreshwa ni gikongomani rukoreshwa ngaho muri Kongo ariko twebwe iwacu mu Rumonge abakongomani ni benshi so bararukoresha cyane bangulele mba no gushaka gushaka cyangwa gusaba ndavuga rero ijya ndirimbo kugira uyandike byari bivuye kuko ibyari bigenze gute bro ikintu nari nkeneye navuga yuko nashaka gutanga ubutumwa ariko ubutumwa buciye muri ide ntanga ide ziwanje akarorero hari ibintu tutamenyereye mu Burundi abanyepolitike barakunze kudusaba amajwi batubwira yuko bazodugana Tanganyika Ingozi je nabivuze mu ndirimbo ariko sikubera ko ari je natanguye kubivuga nikubera ko baramaze kuvyumva abanyepolitike babikoresha so ni bimwe mu byifuzo naje gusanga mu gwaruka gurunganwe gwanje benshi bipfuza bimwe ibindi tukifuza ko byoshoboka nubwo bitoshoboka kubona intamba mu rugamba zija muri Coupe du Monde Saido atwara Ballon d'Or ni bimwe twifuza ni nk'amasengesho hamwe Imana yakoze icoba nk'igitangaza ku Burundi kubera kwifuza ko muzunga yaba Natasha turamenyereye Natasha akora ibikora inka nkuko abarundi benshi tubizi ariko ariho comment nagiye ndaronka keshi mu kwandika indirimbo je ndakira comment nyinshi zivuye mu bantu iyo twicaye turiko turaganira so ndakira comment nyinshi zitandukanye abeshi nagiye numva comment bavuga yuko Natasha iyo atabujya muzungu ntabwo tuba tumuzi ntabwo tuba tuzi Natasha nka Natasha so mu gihe rero ujya muzungu yohebana na Natasha beshi bizera yuko Natasha yoca atakara muri game nibaza kari ide nyene nakuye mu gwaruka si ide yanje mbega feedback kujya ndirimbo bangulele
zari zimeze gute bro? Feedback ya Bangurere ni feedback nini cyane ntigeze ndonka. Novuga yuko kuva ntangura kariyeri y'umuziki narose feedback nziza. Kuko ni indirimbo yatumye bamwe mu bari banzi kuri nta n'isoni n'izindi bambona ku yindi ntambwe. Indirimbo iramaze gusohoka Bangurere indirimbo navuga neza yuko yazungurutse cyane, indirimbo navuga neza yuko yatumye n'izina ryawe rimenyekana hirya no hino mu gihugu, haba mu Burundi canke hanze y'igihugu. Mbega Bangurere muri kariyeri yawe isobanuye iki? Kuko navuga neza yuko ni imwe mu ndirimbo yatumye ugira power mu muziki w'u Burundi, ni imwe mu ndirimbo navuga neza yuko yakoze amateka kabisa ku ruhande rwawe. Mbega iyo wumvise Bangurere muri kariyeri yawe isobanuye iki Bangurere? Bangurere muri kariyeri y'uwanje ni hiti, nimwe muri hiti nigeze mu ndirimbo zose nigeze gukora, nimwe muri mu ndirimbo hiti kuruta izindi. Kandi sinibaza yuko ndakora iyindi ndirimbo izoza yakigwe cyane na Bangurere, usivye yuko turacarindire feedback ya Mubambe. Ahari byibura nayo nyene ndabona iri kiraza kuvuduko utari muto. Je pense que ndarindiriye turabe kwishobora gufata ikibanza cha Bangurere. Tukiri ngaho nyene ufise n'indirimbo shasha, indirimbo yise Mubambe. Bakoze ba TV mumvirize ayo materme, hariho Bangurere na Mubambe. Babambe atuzi yuko umuntu yabambwe wenyine ari Yesu Kristo. Sasa uwundi muntu wifuza ko babamba ni kubera iki Mubambe? Ni kubera ko kiriya gihe Yesu bamubamba. Nizera yuko nizera muri jewe, nizera yuko kubamba umuntu ni gihano. Ni gihano ngira ngo no mwijuru baracubaha. Nibaza yuko kubamba umuntu ari gihano kinini kwisi. Juste iyo dufashe umufusuma turamuhondagura inkoni, turamuturira, turamukorera ibintu byose, ariko iyo hageze kubamba nibaza Yesu kiriya gihe yo bamuturira babona yuko ari bisanzwe. Iyo bamucanira inkoni byari bisanzwe, ariko kumubamba babonye ko ari cyo gihano kimukwiye. Je pense que umuntu wari we wese iyo ufishe ugeze ku rwego rwo kumubamba ubu muhaye ikihano kirenze. So nukuvuga yuko navuze Mubambe kubera ko turi mu isi yuzuyemo akajagari, turi muri industry irimo akajagari. Nabona yuko cyane muri industry yacu harimo akajagari kenshi cyane. Nifuzaga yuko twokuramwo abo bandi bantu bariko baratuma industry yacu idatera imbere. Ugasanga umuziki wacu hari abantu bariko barawuzibira n'utera imbere. Ugasanga urazi abarundi benshi iterambere ryacu tugicaye ko twebwe nyene. Abarundi nyene nibo bacinyiza iterambere ry'umuziki ndundi. So nukuvuga nifuzaga ko abo bantu bakugwamwo hama babambwe nyene jitse mu rondere babambe. Uwashaka babambe. Yani babambye bakugwemwo, babakuremwo, babambe ubandanye. Sasa tukiri ngaho nyene rero abari mvyuza ko bakugwamwo babambwe ni bande? Kuko nukuvuga wamaze kuvuga ko hari habo wifuza ko bakugwamwo bakajagari ngo babambwe, abo wifuza ko bakugwamwo babambe. Rero uwari we wese azana akajagari muri industry nakugwemwo. So hakuba akozwe iki? Bamukuremwo bamukoze iki? Abambwe bamubambe jise. Iyo mvuze kubamba ni bamubambe, simba mvuze ngo mugende mu mubambe nyene vya seri. So ni mumukuremwo tubandanye, kuko urashobora gusanga turi busy cyane, turiko dukurikirana ikintu atakamaro gifise, ikintu atajo gishobora gufasha umuziki wacu. Jise ikintu umurorerezi ariko ararorera canke ariko arakurikirana imbuga, agakurikirana imbuga z'abarundi benshi. Ndavuga ati abarundi nta kintu ndiko ndaheza amamega yanje, ndiko ndayahereza ubusa. So ibyo bintu bitagize ico bifashije uriko aradukurikirana babe babikura. Sasa brother, ndashaka ugire uvuge amwe mu majambo ari mu ndirimbo Mubambe, then nka freestyle kugira ngo umuntu atarayumviriza. Ni indirimbo navuga neza yuko haba no ku rubuga rwa YouTube, ni indirimbo ikiraduga neza cyane, aho ubona neza yuko indirimbo ishobora kugera kure bivanye no kuntu iri kirabwa cyane ku rwego rwa YouTube. Ndashaka uvuge amwe mu majambo arimwe mu ndirimbo awise Mubambe. Mubambe navuga neza yuko murazi neza umuntu yabambwe n'umwe wenyene, ni Yesu Kristo wenyene. Sasa abandi ashaka ko babamba ni bande? None nk'abaririmbyi ubona abo bakwiye kubambwa ni bande? Ide yanje ntiri kubaririmbyi gusa, iri ku bantu bose. Okay, basi nk'abantu ubona bakwiye kubambwa ni bande?
vuga ati vraiment uyu muntu nabambwe uyu nabambwe uyu nabambwe n'ujya nabambwe umuntu azana ivangura ry'amadini nabambwe bariya abagore bakora mu mabanki barambara uduhudu tugufi cyane ku buryo batugerageza nabo nyene nibabambwe so turabe ikindi turi mu gwaruka rw'imyaka iri hagati ya 15 na 20 bariko bicwa mu bwonko no kubwigwa ati bakoroke kizimbabwe umuririmbyi ni umukozi wa leta sinzi abantu ngene bamufata ariko umuririmbyi n'umukozi wa leta afasha leta kugira ngo gutanga ubutumwa mu banyagihugu so ivyo wewe ukora nk'umuririmbyi canke ubwiriza abantu gukora iyo bakwiganye bakabikora uba wibaza yuko uriko winezeza wewe nyene ariko uriko urice n'igihugu nko kubwira ugwaruka ati mukoroke kizimbabwe ngo nta legendarira imbombo mwishashe tuzosanuka ugwaruka gwacu rwose gwaragwaye umugera kubera ko hariho abamwe mu bantu bariko barica ugwaruka so abantu bariko barica ugwaruka ari bane uramaze kubona umukozi ukoresheje ivyo bintu heje kuvuga ngo kubwira ngo abanyeshuri ngo nta legendary imbombo mwishashi ngo gukoroka kizimbabwe ndashaka rero ubivuge neza abo bantu bariko barica ugwaruka ni bane iyo mvuze ukuntu hava nshinja umuntu icaha canke ikosa ariko ico kibazo mbajije nanje nacibajije igihe nariko ndandika indirimbo wibajije gute nibajije gutyo nyene ni wambaza uko nzavuga gute ariko kubera ko nari nzi neza ni wambaza uzobuzo ndiko ndavuga wariwe nta mpamvu natagizinziye ngo mvuge izina kanaka ariko iyo mvuze bwira kadogo ko atabagabo bambara amajipo umuntu wese ari muri industry aramenya uwo mvuze ya ikindi wababwira bakashamye bavuze n'ibigiki iyo mvuze ngo wabeshe wakayanza kuzana ugwagwa mu gisagara na situation twarimwo ubitumenya uwo mvuze ibindi nibaza yuko nagiye ndavuga kandi nagatinga nyene nkavuga ati mbwira nyibutsa diaspora n'abacakara uramenya uwo mvuze abandi bose nibaza ko nagenda bavuga naratezinze nka Olege naravuze ati ni icara rindire jamuvayo abagore bakora mu mabanki bambara impuzu ngufi nibabireke bijya bintu kuko biratuma tubafata ku nguvu leta ikadufunga kuko nibo badukorera Olege icare arindire kugira arindire jamuvayo kugira nandika iyo teme nuko nakubwiye yuko ntoratoranya amajambo sasa amurindirere kugira Olege yari yasohoye coming soon y'indirimbo yiwe yagira rekure ariko ntiyabaye ikija hanze kuva avuye mu gasho so comment naronse mu bantu benshi zavuga yuko le type ashaka gusubira mu gasho ahubwo so kuko image zari muri rya ndirimbo ama image yari muri rya ndirimbo ntiyarashemeye kugira ngo urungike mu gwaruka so niyo mpamvu navuze ati ahubwo nicara rindire jamuvayo kuko tumenyereye jamuvayo ari wamuvugira iyo agize amakosa bakamufunga hari n'utuntu wavuze novuga neza yuko turi hashtag kuri kiriko akili ati turi hashtag kuri kiriko wakubwiye nukoro kuzukoroka ikizimbabwe gukoroka kizimbabwe uyo siwe uhano urugwaruka mukoroka ikizimbabwe uyo siwe nubabwira ngo murire imbombo mwishashe ngo kurira imbombo mwishashe ngo sivyo aho UNICEF nacimaze yo cumitora udukingirizo twayo igagenda ikatuvira mu gihugu worawe siwe uyo siwe naravuze ati bwira kadogo ko atamugabo yambara amajipo ndari yambaye ijipo mvuze uko baca bamumenya kadogo ni baca bamumenya ni nkawe uramuzi ufa kumumbara abatamuzi rero kadogo ni muri commentaire ndaza kubishira kadogo ari yambaye ijipo ni muri commentaire baratubwira baraza kutubwira ari yambaye ijipo atwingaho nyene indirimbo yitwa Mubambe sasa Mubambe nayo rero avuze ko bangulele anavuga neza yuko isigura gusaba sasa Mubambe rero
irasohotse kuri we nayisiguye mubambe isiguye ico nyene navuze yuko je indirimbo zanje nyinshi zirimo message kandi nyine kuko iyo mpaye amahigwe ya 3 minutes kugira nandike indirimbo iyo 3 minutes zishobora kuyikoresha ngo ndirimbe ngo ndagukunda maka irangire ndirimba ndagukunda no ikintu nkora ndakoresha iyo 3 minutes nka opportunity umpaye nkagerageza gushitsa ubutumwa bwinshi ku mwanya muto kuko kuri jewe indirimbo ndabifata nka message ntanze ku bantu so iyo mpaye iminota 3 ndayikoresha neza so mubambe ni ubutumwa natanga kugwaruka hanini nkatanga no kuri leta kandi bumve yuko hari abantu bakwiye gufungwa iyo mvuze kubamba simaka mu babambe gusa no kubafunga babafunge kuko je sinzi umuntu yazanye nkari ryategeko ngo abagore n'abadada bose bakora muri banki ngo ntimpaka bambare impuzu ngufi bijya nibiki ugasanga umumama afise abana 8 yambaga agahuzu kageraha indero n'imico kama y'abarundi suko byaratitutse abo nibabambye si tegeko novuga yuko ni message natanga ku bantu nyene bisaba kumviriza indirimbo ishoro zibiri kugira ngo ntahure byihuse kuko benshi iyo bumvirije indirimbo zanje baravuga ati nkunze kuronka hari comments mora ndonka avuga ati uyu nta mwanya yarose kugira ngo yumvirize indirimbo yanje kandi nakandi izo comment horo zimeze gute nko kuronka comment ingereranya je na Oleg oya Jesse shobora kuririmba nka Oleg bakugiranye na Oleg gute jame ngo ndirimba nka Oleg ibintu mvuga ni muri song naho bihuri ya naho bihuriye naho umbidirimbo za ntozo ni za Oleg naho bihuriye na gatoya naho vyopfa bihuriye kuko uko nje nandika nuko yandika naho bizopfa bihuriye ariko nubundi hari abantu bavuga neza yuko harimo ni style zimwe dashaka gusa nizare muri clip ya Oleg muri rya ndirimbo yashasha mubambe nk'izihe ziya mpuzu bari bambaye inkofero imeze ukuna n'ibikanzu muri clip novuga yuko ide yari iriho twari tugiye ide yari iriho twari muri senare novuga twari nko muri senare jise ide twari dufise yari yo gucisha abo bantu bose bari tagging muri ndirimbo kugira barengane hajya baciriga urubanza jise leta iri hajya jewe nije ndiko ndatanga ibirego ugwaruka ruri hajya abo turega bari ngaha kugira ngo baciriga urubanza no kuvuga mu urega harimo baorege abo bose barimwo abantu bose bari muri industry n'abatari muri industry n'abari mu buzima busanzwe ni jambo rikunze gukoresha cyane muri no misi ngo mubambe haba ku mbuga nkoranyambaga iyo terme ikunze gukoresha kuva indirimbo yawe isohoka mbega ku ruhande rwawe bijya bintu bifata gute ubonye uko busa indirimbo ukabona ijambo riri mu ndirimbo yawe ririko rirakoreshwa cyane novuga ko iterme mubambe uno munsi iriko rirakoreshwa cyane ku mbuga nkoranyambaga umuntu akoze akantu ngo mubambe ku ruhande rwawe nk'umunkanye n'indirimbo deno vyakira gute ndavyakira neza kubera ko birashika ijya ndirimbo nkiyandika je yari ifise ide yo marana n'amasa n'iminota ishika 8 ariko yamaze iminota 3 kubera ko dushaka ubutumwa bushike gusa vyihuse ariko letagingi nuko ababambwa si abo gusa n'umugenzi mubi umusnichi bamba aba ex bavyonga bamba so juste kubamba uturabamba abantu bose kumubamba swati urashobora kumubloka urashobora kumukubita urashobora kumufunga urashobora kumukoresha ikintu cyacu cyose ariko biri angupe mubambe gusa ku ruhande rwawe mubambe uko wayisohoye wifuza ko isirikira no kwirikira skiro no mwanya ubona niko bimeze cyangwa hari iki kibura niko bimeze ndavyakira neza ko ndanabishima cyane rwose ku ruhande rwawe ubona igeze he ku ruhande rwanje igeze nubwo itaragera aho je nari nshaka kwigera ariko kuri level yiwanje nahigeze ndabishima cyane gose ati kuri level yawe nahigeze urabishima gose atwiri ngaho nyene brother imbere ko turangiza shaka kubaza kino kibazo ugiye kuraba indirimbo zawe
namwe mu mafoto yawe uko ukunze kwifotoza wambaye navuga neza yuko nk'ifoto wifotoje ku munsi wejo ni foto navuga ikiravugisha abantu amajambo menshi wambaye igitenge ugiye kurana n'indirimbo zawe bikunze kuvugisha abantu amajambo menshi bivanye uko zanditse na clip yazo namwe mu majambo abarimo duhereye kuri Bangulele nimwe mu ndirimbo yavugije abantu amajambo menshi bivanye n'ibintu byarimo ngo diplome ihabwe abana biga mu wa gatanu uburuhuko bw'imyaka 2 ubunahazanye ngo batubambe Aje mbambwe gamuto. Gana barukwiye kubambwa urazi kunsanga amahero telefone muga. Nawe urimo. Aje bambambe bari. Nawe warurimo. Sasa ziya stile zawe zikuraye man. Duhere ku ndirimbo kwanza. Ako swatse ku ndirimbo kwanza ndakunda kwitandukanya n'abandi baririmbyi. Ndakunda kwitandukanya n'abandi baririmbyi kuko nk'umuririmbyi ntabwo mba shaka yuko style yiwanje isa ni y'uwundi muntu. Niyo je ndiko ndaririmba style yiwanje ukagerageza ukagerageza kunyigana canke ukagerageza gushaka gukora nkuko je ndiko ndakora ugerageze ube sure neza yuko bishobora si nimba utabishobora ubireke ariko ubishobora nkabona neza ko bishobora ndakubisa uno muryango nkaja gukora uwundi kuko ufise ide nyinshi ide iwanje uyiganye ndayigusigira nkaza gukora yindi ariko ndakunda kwitandukanya n'abandi baririmbyi muri style zose zishoboka yaba mu myambarire yaba mu buzima busanzwe n'ibindi ndagerageza cyane sinitandukanya nabo cyane usibye yuko nshaka kuba nk'umuririmbyi nyene ya ifoto yaravugije abana amajambo menshi uno musi urafise ikiganiro je nabonye kava urafise ikiganiro ku radio hari abantu benshi biteze kubona ukuza kuba wambaye no musi mbega uno musi uza kuba wambaye gute harabona moye wataye komanta uno musi ngoza kuba yambaye iboka yonyene waza kuza mu iganiro yambaye iboka munasikia uno musi aza kuza mu iganiro yambaye iboka ejo yambaye igitenge uno musi aza yambaye iboka sasa uno musi kuba wambaye gute bro no gusa ikintu kimwe nakubwira abantu benshi no munsi bahanze amaso ku mbuga zawe bavuga ati sasa ejo yari yambaye guca igitenge uno musi aza kuba yambaye iki navuga ko ni kibazo abantu benshi no bose ko baribaza mbega uno musi aza kuba wambaye gute ejo nanje nigeze ko nararose izo commentaire nyinshi n'ubutumwa bwinshi bumbaza ati ko mfise ikiganiro uyu munsi kuri Budget FM eske uno musi naho nza kwambara gute kwanza nagira ndababwira ati mubimenyere kubera ko uko mba ndi uyu munsi sinshaka ko ariko mumenyereje kuko abantu bararambirwa mani abantu bararambirwa kuma babona ca kintu nyene toujours ifo ko abantu bakerebuka mu bwonko bacangamuka ubashuhishe mu bwonko gato so nibaza yuko bohanga amaso ekra ibyo nabateguriye byo ni byinshi ya uza kuba wambaye iboka rero sishobora kwambara iboka uno musi abarundi uno musi ngwaza kwambara iboka ejo yari yambaye gite abarundi benshi baranzi nk'umuntu niyubaha usibye yuko ivyo byose nkora nta kintu na kimwe shobora gukora kiburira indero ugwaruka canke kiburira indero abarundi kubera ko nubwo navuze ati ugwaruka abantu bankurikirana cyane na abana guhera ku myaka 15 kuduga ariko nabari abatama bari abakambwe bari abamama baranshigikira cyane barantera intege kubera ko bamwe baramaze gutahura yuko ndungika message mu gwaruka ndungika message mu bana ya baranshigikira so urumva sinobo burindero bigeze hi brother umwaka ugiye kurangira mbega kuri wewe plan wari wateguye ndavuga cyane mu muziki ku mugabo w'umuziki ndavuga ibintu wari wateguye warabishitse ko canke hari byitarashika ko uravuga neza yuko umwaka hasikaye ibisi migagira ngo umwaka urangire mbega ku ruhande rwawe muri uno mwaka uheze ugira uhere ndavuga ku mugabo wo kuririmba ibyo utari washitse ko wari wateguye nibi navuga ko kuri je nari ivyo namaze gushika ko nabishitse ko ariko usi narahuye n'ingorane nyinshi zo gutagaza urubuga rwa YouTube narahuye n'ingorane zo gucika intege no gushaka kureka umwuga wo kuririmba ariko ndashima Imana ko nonge gutegwa intege na bamwe mu baririmbyi bo ngahi wacu nabaye baguteye intege brother ko dushimira abantu bagihari kuko umuntu aguhanuye gusubiramo toujours namanamushimiye Legend Mugani Desire Big Fizzo namanamushimiye
uburyo yakoresheje kumpanuramwo ntabwo bwokoresha uwundi muntu ari we wese ariko kuri je byanteye intege cyane kongera gukora kumva yuko hari abandi bantu bankurikirana bari hejuru yanje bankurikirana cyane nubwo batabinyereka direct ariko kumbe nari nzi ndi nyakamwe ndi jenyene ariko ndabishimira Imana kugeza n'umwanya ndasubiye ku rubuga ubu ndakora umuziki wanje nkuko bisa tukiri ngaho nyene Fizo yaguhanoye iki igihe meruka gutangaza ko nahagaritse kuririmba nararose message ko ivuye kwa Big Fizo nta na rimwe nari byigere nganira na Big Fizo nubwo nifuzaga guhura nawe kugira ngo tuganire byinshi ariko nararose message ivuye iwe ivuga ko ataginga kuri me comment na kuri post nari nakoze avuga ati nimba koko ugomba uhevye umuziki uri kigugu ya setu niko yakomase gusa byonyene shasa umaze kuyibona ari wiyumviriye gute umaze kubona iyo commentaire ya Fizo kuri je nk'umuntu afise ubwenge bukora Yesu niwe yakunda kwigishiriza mu migani so ariko kubera ko nanje gato mu ndirimbo zanje ndakunze gukoresha ibintu nk'ivyo mpita nahura icavuze n'icashase kuvuga so nahise navuga yuko haraho byibura naringiye kwegereza urazi hajya ahantu ugomba gucika intege hajya ahantu wumva nyene ugomba ubihebe ubivemo wumve yuko ariho niho warugiye gushika kuri za ndoto zawe n'ubundi so byatumye ngaruka kandi muziki nkora kandi cyane n'umuvuduko udasanzwe unje dufise ibikorwa byinshi fise indirimbo nyinshi fise ide nyinshi cyane shaka gukora muri industry nizere yuko abantu bonyitega kabisa umwaka ugiye kurangira keke kintu ushimira Imana bro umwaka ugiye kurangira ikintu nshimira Imana nyamukuru cyane nuko ndi muzima ndashimira cyane abantu banciye intege ndashimira cyane abantu banyirutse abantu bagumanye nanje abantu babandanya baduca intege Imana ibahezagire cyane abantu babandanya badutera intege Imana ibahezagire cyane umwaka ugiye kurangira ariko ntibazi neza yuko twaciye muri byinshi twarababaye twarahuye n'ibintu byinshi twaciye mu buzima bugoye ariko ugasanga umuntu araje ngaho guciye intege akuri inyuma n'amajambo menshi ntazi haso waciyemwo Imana ibahezagire cyane igikuru shimira Imana nuko kugeza umwanya ndi muzima akajambo kamwe kuri Fizo novuga ko yatumye ngaruka mu muziki kandi wari wafashe umwanzuro ko bihe akajambo kamwe kuri Fizo nibaza yuko nzomushimira guhera ubu kugeza sinzofa nabyibagiye ntabwo yabisizemwe amafaranga ntabwo yabisizemwe iki ariko ico cyonyene yakoze kuri jewe ndagishima guhera umwanya kugeza ku herezo ry'umuziki wanje mbega abafana bawe muri rusange bitega iki mu mwaka uza abafana muri rusange ikintu nosaba bitega nuko project ifise ni nyinshi nibaze yuko bagiye kubona Fabitozi mu yindi level bagiye kubona Fabitozi uko batari basanzwe bamubona kuko narose inguvu nyinshi zivuye kuri bo ndo inguvu nyinshi zivuye ku bandi ndonka n'abantu benshi bancinege ariko je nabo tubandanye gukomera tubandanye guterana intege ndibaza byiza biri imbere sasa ndashaka kumbwira ikintu kimwe rero brother ikintu wipfuza gushika ko mu mwaka ugira uhere utashitse kuno mwaka aho kuvuga ati mu mwaka uza ngeze wagishika uno mwaka urangiye nari nifuza cyane guhagarara imbere y'insinzi y'abantu nari nifuza cyane guhagarara imbere y'insinzi y'abantu kugira ngo ndabereke ico shoboye je mu ndoto zanje ntabwo nshaka yuko nzokora umuziki kugira ngo mbicamamare cyane oya ahubwo nshaka gukora umuziki bimwe mu bintu binsunikira cyane gukora umuziki bro nuko birashika je kabatamano mfise yo kuririmba
birashika akaba hariho bamwe mu bantu nashobora gushika ku nyota ariko ndizera yuko hari abaririmbyi bari inyuma yanje hari abaririmbyi bafise impano hari abaririmbyi bari mu caro hari abaririmbyi bari ruguru hari abaririmbyi badafise aho bavugira ariko bafise impano kuruta abandi baririmbyi bose mubona so ndifuza ko bari abaririmbyi nzobabera ikiraro ninagera aho ngeze ariko sishobora kubabera ikiraro gusa ninagera aho ngeze guhera nanone ndifuza kubera ikiraro bari ariko kubera ko nasanze kugira ngo ndonke ijambo yaho ndabashikana canke nico shobora kubafasha bisaba yuko mananje ubwanje manza kugiraho negejeje kugira ngo ndabazane ariko ndizera yuko isi izobabona kandi ngira ko ndabatera intege ntibacike intege cyane nuko ndiko ndakora nitanga kubera abo sindiko ndakora kugira ngo nzogeraho ngeze cewe merci beaucoup brother kada gushimire sana brother arubwo vyari bigoye man bwira ndakubona byari bigoye sana bro bakuzi ba TV ndibaza mwayibonye sasa bro yawa jamani so maze all yawachi byari sana bariko merci beaucoup bro merci thank you so much brother wakoze kuduha umwanya ngo byari surprise ariko wiyarangije duha umwanya merci beaucoup ndagushimire cyane brother wigoye nibwo twabipanze ariko wiyarangije uraza turavugana abajama ariko bari batumereye nabi man ikindi gihe uca wiga yuko dushobora kubonana wamanje ku telefone abajama ariko ngire ko mbwira abanyagihugu mbwira abafanzi ba Roy TV na Fabitozi ntimwibagira kugira comment na share icyumviro cyawe cyacu cyose gisize ngaho hasi kirakenewe subscribe zawe zirakenewe kugira ngo utere intege nta mafaranga bigutwara kurorera ikintu gusa mugacu ugenda gerageza ugenda ufyonze gato ngaho canke ugenda uvuza ati mwakoze biratera intege abarongoye Roy TV biratera intege natwe abaririmbyi kabisa bro yes bakuzi ba Roy TV reka ndagushimire cyane wowe urabye kino kiganiro remember subscribe kugira ngo uzurabona professional interview uzurahabwa update news nabwe neza yuko uno mwaka uzobona ibintu byinshi bigiye bitandukanye uzobona impano zigiye zitandukanye ni muri cya kiganiro twabwiza ukuri sho uno munsi twatembereye Fabito navuga neza yuko bari batumere n'aba abasekirite bindi bazamabonye ibintu badukoze ariko sasa mwe bro kandi twara nzobihora man nanjye ndabafise bro we tigata yes bakuzi ba Roy TV nabwiye ati dusubire ubutaha we love you so much my name is Radio this is Roy TV dusubire ubutaha ciao ndabakunda cyane we love you so much peace